Nshuti bagenzi muriko mwumviriza ibiganiro bica hano kw'isamirizi yacu, turabaramukije tuvuga tuti amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose kw'isi, ku mpande zitandukanye z'isi, haba aho bwamaze guca, haba ahari mwijoro, haba kandi aho buriko buraca. Mwese mvuge nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Jewe muriko murumva kuri mikoro nitwa Niyitegeka Samuel, akaba ari jewe tugiye kubana uhereye uyu munsi mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana bizoza biraca kuri iyi cano cyangwa se kuri uyu murongo, akaba ari jewe tuzoba turi kumwe. Nk'uko igihe c'iherezo kiriko kiratera kitwegera, kandi tukaba dufise message umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye atubwira ngo, nkuko tubisoma muri Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Reka tuhasome Matayo 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. Umurongo wa 19 haravuga ngo, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Umurongo wa 20 uravuga ati, mubigishe kwitondera ibyo nabagize byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Iri jambo ry'Imana umwami Yesu igihe yari amaze kuzuka mu bapfuye, nk'uko yari yarabivuze abibwira abigishwa biwe ko azopfa akazuka ku munsi ugira gatatu, niko vyagenze. Kandi amaze kuzuka yiyeretse benshi, nuko ariko igihe kiragera cyo gusubira kwa Data, ku Mana yiwe ari we Mana yacu. Nuko mbere yuko agenda asigira umurimo abigishwa, ababwira ati, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, abazokwizera inyigisho zanje mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, ngo mve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Nazo mpamvu nanje fashe uyu mwanya wo kuza hano kuri mikro kugira ngo nanje iri jambo ndaryungeko, ndarikwirakwize. Intumbero nta yindi uretse ko ubutumwa bw'Imana yacu yo mwijuru bwamamara ku mpande zitandukanye z'isi, kugira ngo igihe Yesu azogarukira azosange ubutumwa yadusigiye bwarageze kure hashoboka. Mfashe uyu mwanya rero ngo ndabamenyeshe ko ngiye gufata igikorwa kidasanzwe, igikorwa Satani adashobora kwishimira, igikorwa ndetse abantu bose badakunda Imana badashobora kwishimira, igikorwa cyo gufata igitabo c'Imana, igitabo ceranda, igitabo twese dukurikiye kirimwo ubuyobozi mu rugendo ruja mwijuru, arico Bibiliya yera. Ndagomba fate umwanya ukwiye nze ndarecordinga ama video cyangwa se ama audio nshira ku mbuga ngurukana bumenyi, kugira ngo nujya muntu atagize amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika, nuko azoshika ahantu yumva message ishitse mu gikoresho ciwe ngendanwa, yaba ari telefone, yaba ari laptop cyangwa se machine, canke ibyo abiki gihe bitangwa ni computer, ndetse n'abamaze kugera ku rundi rwego rwo gutunga televiziyo mu nzu, azogere gutya aserukire kwijwi rivuga ngo Itanguriro igice ca mbere, Itanguriro igice ca 5, Kuvayo n'ibindi bitabo bitandukanye bigize Bibiliya. Nuko nizere ko Imana izobana nanje muri urugendo ngomba ntangure rutoroshe, muri urugendo bizoshika nkagwanywa n'impwemu zitandukanye, ariko nizeye ko Mpwemu Yera azonshoboza, ndetse namwebwe muzogenda mwumviriza ibiganiro, nizeye ko muzonsengera kugira ngo igikorwa c'Imana kirusheho kugenda
kija imbere. Ataco ndagira mvuga rero mbere yo gutangura gusoma iki gitabo cera, Bibiliya yera mu rurimi rw'ikirundi, reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana yo mwijuru, Mana uriho, wamyeho kandi uzokwamaho ibihe bitazoshira, izina ryawe nirihabwe amashimwe n'icubahiro, kuko wisakaye icubahiro no gukomera, nuhabwe amashimwe n'icubahiro. Mwami, ntarabaho wari ubizi ko nzobaho, kandi ntarava mu nda ya mama uyu mwanya wari uwuzi ko hazogera igihe gahagarara imbere ya mikoro kugira ngo nshikirize ubutumwa bwiza bw'ubwami. None ndasengeye iki gikorwa ngiye gutangura co gusoma Bibiliya yera kugira ngo ndayishire ku mbuga ngurukana bumenyi, mw'izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko ari igikorwa kitoroshe, ndabizi ko ari igikorwa kirimwo imitego myinshi y'abadayimoni, ariko ndasabye kugira ngo mpwemu wawe yera abe ari we azonyobora muri iki gikorwa. Mw'izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Mwami kugira ngo uzuhezagire uwo wese iri jambo rizoshikira, ntagihererane, nuko akarirungikira mugenzi we kugira ngo ubutumwa bw'ubwami burusheho kugera kure hashoboka. Ndakwinginze kugira ngo abe ari we uzogwanirira uyu murimo, kandi n'umurongo nzocishako aya ma audio yo gusoma Bibiliya, ndakwinginze kugira ngo uzuzigamwe nawe mw'izina rya Yesu Kristo, maze nyakubahwa mwiza uyu murongo uzugukundishe benshi, kugira ngo ewe Uhoraho inyigisho zose zizoca kuri uyu murongo zizobe izijana abantu ku gakiza, zizobe izikura abantu ku vyaha, zibegereza ku musaraba, hahandi amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yameneka atagira agasembwa, kugira ngo uyogamwe wese ibyaha vyiwe naho vyoba vyararundanye bikuzura imbere yawe, kugira ngo bihanagurwe n'ayo maraso. Mw'izina rya Yesu Kristo ndasabye ninga kugira ngo abe ari wewe uzonshoboza, nkanje nk'umuntu ubuntu ntaco nokwishoboza, ariko ari wewe uvyemeye birashoboka. Ndakwinginze kugira ngo uzongwanirire, uzugwanirire umurimo wawe, kandi utume Mwami ivyo nipfuza kugerako. Mw'izina rya Yesu Kristo nifuza ko buri umwe wese azoshikirwa n'aya ma audio, nifuza ko buri umwe wese azoshikirwa n'ubutumwa bwiza, aho umuntu wese yumva ururimi rw'ikirundi ari ku mpande zitandukanye z'isi. Nifuza ko izi message zizomushikira, kandi nifuza ko umwe wese aho izi message zizomusanga nje ziba ariho zimusiga, ariko zizosige zimuhinduye mushasha. Mw'izina rya Yesu Kristo urakoze kuvyumvise, kandi kari uzobana nanje muri urugendo rutoroshe. Uzungwanirire, uzundinde ivyo tuma ncika intege, uzundinde ivyo tuma Mwami, uzundinde amajambo yabonca intege, maze mw'izina rya Yesu Kristo uzumpe kuramiriza. Urakoze kuvyumvise, kandi kari wewe uzonshoboza, kandi kari uzoshoboza abantu bawe gukurikirana ibikorwa ngiye gutangura. Ni mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.